Ntukarambirwe gukora ivyiza. Yesu ashimwe cyane. Kuko mu gihe gikwiriye tuzogira gute? Tuzo kwimbura. Haleluya. Nitutarekura. Iri jambo Paulo yandikiye abagalatiya ryari ijambo ryo kubatera intege. Iyo turiko turasoma umurongo nk'uyu dushobora kwibaza yuko gukora iciza kigarukira kuri vya bindi bimwe bimwe tuba tuzi, ariko ndashaka kuvuga ngo iyo avuze ngo ntitukarambirwe gukora iciza nico cyose Imana yashize mu mutima wawe ugomba gukora, nico citwa ciza, kuko Imana niyo idefinisa, niyo point de départ, niyo point de repère y'ivyiza. Yesu ashimwe cyane, yibikwiriye yibibereye. Igihe cyose uri kurakora icimana ikubwiye gukora, uri gukora iciza, niyo rimwe na rimwe ico uri kurakora Imana yakubwiye gukora abantu bashobora kuba batagitahura canke batacumva nkawe canke batagishigikiye, ariko kuko wowe uri kugikora wumvira Imana uba uriko ukora iciza. Paulo mu kuvuga aya majambo yabivuze ashimangira kuri kino kintu yuko muri uko gukora iciza birashobora gushika ko umuntu arambigwa canke agacika intege, akavuga na wene ngo ntiduhagarike. Haleluya. Ntiduhagarike gukora iciza. Haleluya. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ntiturambirwe gukora iciza. Naho wowe ufise ibiguca intege, naho wowe ufise ibitaza bishigikira ico uri kurakora, ariko bikaza ari bikumanura canke ari bigusambura muri ca kindi wumva uri kurakorera Imana, Paulo akavuga ngo ntiturambirwe gukora iciza. Haleluya.